wa mugabo we ndaguhanuye wirinde ibi bintu bibiri niwavyirinda nukuri uzogira umugisha mwisi uzogira amaboko mu bana wavyaye bakubera umugisha baguhezagire bagushime bavuga ati twageze umuvyeyi w'umugabo w'icubahiro ibintu bakunzi bahora CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira ka dusenge nta usa nawe muremye w'ijuru n'isi nta n'uburinganiye nawe mwisi no mwijuru niwe wenyene uganje kandi uzohora uganje ibihe vyose kuko vyose vyaremwe nawe kandi vyose mwami Imana byumvijwe ryawe kuko ari we wabiremye nico kituma nk'abana b'Imana dukwiye gushima dukwiye kuguhimbaza no kugutazira kuko twe waturemye mu buryo butangaje ndetse uduha no kuganza ivyo waremye nico gituma umwana w'umuntu akwiye guhora gushima uko bukeye nuko bwije rero ndagushima ndagukunda ndakuririmbira ndagutazira uri umwizigirwa rero nshiye kuguha naka kanya keza mwami Imana ngo bane natwe kandi tugiriye neza kugira ngo ibiganiro tugiye kugira bibi kimaze kwazovyumva ndagushimiye kandi ndakurenahaje icubahiro cyose kibicawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise amen amen. Ndagomba kuganiriza abagabo uyu munsi ibintu bibiri wo kwirinda urunuka kuko bigukoresha amakosa bigatuma n'urugo rwawe rusenyuka. Ingo nyinshi zasenyuwe n'ivyo bintu bibiri kuko ibyo bintu bikoresha amakosa akomeye kandi bigatesha umutwe n'umuntu ugasanga arabuza ubwenge bwo guhitamwo iki kimazi kizokimugirira ikimazi. Reka tudasaba ijambo ry'Imana mu Migani igice ca 31 dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Amajambo y'umwami Lemuweli ayo nyina wiwe yamwigishije. Ndaguhanure ngo iki ga mwana wanje, ndaguhanure ngo iki ga mwana w'ubura bwanje, ndaguhanure ngo iki ga mwana w'amasezerano yanje. Ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore cyangwa umutima wawe mu bizimiza abami. Ntibibereye abami Lemuweli we, ntibibereye abami kunywa umuvinyu canke abaganwa gushira umutima kubiboreza, kuko bonywa bakibagira ivyagezwe bakagoramika urubanza rw'umuntu wese w'umurushwa. Amen. Murumvise ijambo ry'Imana riravuze ibintu umuntu akwiye kwirinda. Ikintu cyitwa ubusambanyi, ikintu cyitwa ubusambanyi gikoze ibara mw'isi, gisambuye ingo nyinshi, cisha imiryango myinshi, cisha abana benshi, abana barababaye kubura urukundo rw'abavyeyi kubera ubusambanyi buri mu bana. Icya kabiri ikintu cyitwa akaborego, inzoga. Wa mugabo we ndaguhanuye wirinde ibi bintu bibiri niwavyirinda nukuri uzogira umugisha mwisi, uzogira amaboko mu bana wavyaye bakubera umugisha baguhezagire bagushime bavuga ati twageze umuvyeyi w'umugabo w'icubahiro. Ibintu ubusambanyi n'akaboregwe. Mwumvise uyu muvyeyi yariko abwira umwana wiwe ngo amajambo y'umwami Lemuweli ngo amajambo y'umwami Lemuweli ayo nyina wiwe yamwigishije. Urumva nyina yaramutoje indera aramwigisha aramukebura ati mwana wanje kugira uzukomere, kugira uzugira icubahiro, kugira ngo uzisige umurage mwiza mw'isi uze wirinde abagore n'abantu. Umuntu wese yananiwe
benshi kugira ngo isi bafate umwansi bafate by'ukuri yabatumye umugore. Hari umugabo muri Bibiliya yitwa Samusoni. Samusoni yatoranijwe n'Imana akiri mu nda. Nyina kimufise ndaramubwira tumva. Ati umwana ufise mu nda yawe. Ati ni umwana w'igitangaza. Uye azoba umunaziri, azoba igikoresho nzokoresha ibitangaza mu isi. Ati rero ibanga no kubarira. Ati ntuze wigera inkwi biborera. Ati kandi ntuze wigera umumwa. Samusoni Imana imukoresha ibikomeye usomye ibyo Samusoni yakoze ni ibintu nukuri birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Abafilistiya bararondera uburyo bwose bomufata, baramubuza. Naho bamwakira ngo bamufate ntibamushobora kuko yari afise imbaraga z'Imana surnaturelle zirenze. Ariko umuntu yamufashe n'umugore, umuntu yamumenesheje ibanga n'umugore. Samusoni no kogwa amaso kubera Delila. Wa mugabo we wirekuriye mu maboko ya Delila. Naguhaye itangazo, ndaguhaye itangazo, vayo kugira wubahishe urugo rwawe. Mwabavyeyi nta kintu nabonye kibaho kibabaza nko kubona abana babona abavyeyi babo bariko baratongana. Nta kintu kibaho kibabaza umutima w'umwana nko kumva se agenda arandavura gauche à droite. Umva kivuna umutima w'umwana kandi ukaba uri kumubamwo imbuto mbi. Ukaba uri kumubibamwo imbuto mbi kandi izomera kabisa. Izomera. Uturabe hari aho umuntu ababazwa n'ikintu abavyeyi bakoze akaba ati jewe ati data yarambabaje muri ibi n'ibi canke ati mama yarambabaje muri ibi n'ibi, ariko ugasanga ariko akora exactement la même chose que son papa ou sa maman. None we nk'ivyo umva ubisigura gute? Ubisigura gute ko umuntu yababajwe n'ikintu akaca gikora nk'uko se yagikoze canke nk'uko nyina yagikoze? Ukuvuga ko iyo mbuto iramera, iyo mbuto uri kurabiba iramera. Rero ukaba ushaka kugira umugisha w'Imana, va mu majipo, vayo, subira mu rugo rwawe, subira. Umva ngaha aye ngo ndaguhanure ngo ikiga mwana w'amasezerano yanje ngo ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore. Wavyumvise? Ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore kuko ni wazirekurirayo nukuri ari byinshi bipfi wawe. Kandi nagira ndakubwire umugisha wawe uri mu nzu yawe, nturi hanze y'inzu yawe. Umugisha uri mu rugo rwawe. Amahoro utayazanye nta wundi azoyazana. Haleluya. Numvise hari intahe nakurikiranye irambabaza. Intahe y'umudamu murashaka munayirabe kuri YouTube y'umugore yitwa Claire. Intahe ya Claire iri kuri Paradise. Iyo ntahe yarambabaje. Yarambabaje. Ncansubira kubona ububi bw'umugore. Tubira kubona ububi bw'umugore. Uyu mugabo ndiko ndumviriza ibintu yagiye akora. Warumva yuko hari ubundi bushobozi bwari bumutsikamiye. Aho umugabo agurisha ikintu cyose afise, cyose kibaka kijya kakirangiza, bimwe akabyandika ku bantu bo hanze, akaza akamenagura ibintu mu nzu,
akaza kabuza amahoro abana nkibaza none nta muntu muzima yokora ibintu nk'ibi atabikoreshwe n'ubundi bushobozi bw'umwiza. Polisi kamutwara, umugore akamuvugira, iryo joro nyene akaca asubira gukora yani madega. Urumva ico umugore akora, urumva ngo umugore yaravuga ati warasanga turi mu gaporte moneki uduti, ugasanga yagiye mu bagore bamuseguye imiti. Urumva inge nkubwire muntu w'Imana, uyo mugore w'ikigenze n'ukuri sindiko ndaguhenda, nta neza gushakira. Mu mahigwe murabana muga mu magogwa ntimubana, kandi agerageza uburyo bwose kugira kwigarurira, kandi mu kukwigarurira hari ibyo akoresha bitari byiza bituma kwigarurira. Mbega murazi ko uburozi bubaho, burabaho, iga Satani arakora. Rero wirinde ngo ntukarekure inkomezi zawe mu bagore cyangwa umutima wawe mu bizimiza abami. Mwumvise bizimiza abami, twabonye ko ari abagore, twabonye ko ari n'ikintu cyitwa kaborego. Donc inzoga so kuvuga ko muhava muvuga ati none uyu mugore agira tubuze none no kwisomera kayere. Erega harebanywa bakarenza urugero, inzoga zigasigara zibakoresha, inzoga zigasigara zibakoresha. Ngaha ku gice cya 6 umva iki jambo ry'Imana ryavuze ngo ikiboreza ugihu uri hafi yo gupfa. Umvise umuntu ukuboregwa, ijambo ry'Imana rigeneye umuntu aboregwa rimwitiranije n'ugeze ku mfiro. Muga kunywa kugira ngo uzimire n'ubwenge, uzimire n'ubwenge ubure niyo utaha. Inzoga zigukoresha amakozi uraraho utari kurara, ukora ibyo utari gukora. Umva atari ibintu biteye isoni. Urumva ngo kuko ngo ikiboreza ugihe uri hafi yo gupfa n'umuvinyu uwuhe ufise akabonge n'umutima anywe yibagire ubworo bwiwe, ntazokongere kwibuka umubabaro wiwe. Mwavyumvise mwe inzoga bazihe ufise umubabaro, ufise akabonge kugira ngo yidroge yibagire imibabaro yiwe, yibagira agahinda kiwe. Ariko umuntu normal, umuntu yiyubaha, kirazira ko yiyandagaza ngo agenda anywa aboregwa avevete ntamenye niyo ataha. Bamwe byarabo mpora numva ngira telefone ayigura kundwi kubera bayaborewe barazimutwara, ahandi ugasanga arara mwibarabara. Mwumva ibyo bintu ari ibintu vraiment byo kubahisha nk'umugabo, ugasanga uramaze iminsi ngaho udataye iwawe. Umva ari normal, umva uri kubibiki mu bana bawe. Mbega uwo mu bana wewe umva uri kumufasha iki? Ijambo ry'Imana riravuze ngo ukwiye gufata izo nzoga zimutesha agaciro, zimutesha umutwe, nuwamaze n'utakigira ibyizigiro, n'utakigira ibyizigiro bya kazoza, n'uje agahinda n'umubabaro aravuga ati yowe nanywe kuko nta kinda cera. Urumva uko ijambo ry'Imana rigereranywa n'imborego. Ngwanye yibagire ubworo bwiwe, ntazokongere kwibuka imibabaro yiwe. Ariko umuntu afise aciyubashe, umuntu afise icubahiro akwiye kunywa ibikwiye, akwiye kunywa ibikwiye, akiyubahiriza, akubahiriza umuryango wiwe. Rero wa mugabo tuganiriye uyu munsi, nukuri ni wirinde ibi bintu, ntakabuza ibyo uzokora byose bizokugendera neza. Haleluya. Ukunda uyo mugore wawe Imana yaguhaye nuwo nyene, nuwo Imana izi, umukunde, umwubahe, umwubahirize, hanyuma urugo rwawe rubemwe amahoro. Imana yo mwijuru rero ibampezagirire. Mwami Imana ndagushimiye kuri biganiro tuganiriye na bene data. Ndizera ko atabura n'umwe Mwami Imana bishobora kugira ikimazi. Ndasaba mpwemu yera umufasha mwiza wazi kwigisha no gusigura, usigure kurengeje ko nsiguye, ko je nsiguye nk'umuntu, ariko ho ndazi neza ko imbutiye iyo ubivye uyikurikirana ukayivomera,
uvomerere iyo mitima yose rero zo kumvira ijambo ribafashe kandi ribashitse gukora neza kugira ngo ingo zibemwe amahoro. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.